Haraheze ikiringo c'amezi 18 amasezerano hagati y'Uburundi n'ikigega c'isi yose FMI afatiye kukorohereza Uburundi kuronka ingurane ya miliyoni 261 z'amadolari agiye ahabona. Nkuko vyanditswe n'iradiyo y'Abafaransa RFI ku rubuga rwayo kuwa gatatu Ruhuhuma 2025, ayo mahera yategezwa gutangwa mu kiringo c'amezi 40. Ariko kandi kugira ayo mahera Uburundi bushobore kuyaronka hari ivyo bwasabwa gukora. Igikuru cari kugabanya agaciro k'amafaranga y'amarundi kugira ngo mu kuvunja amarundi mu mahera y'agaciro igiciro cegerane n'igikoreshwa ku isoko y'ikinywabi. Ibi nkuko tubandanya tubisoma ku rubuga rwa RFI, Uburundi bwarabikoze ku ncuro ya mbere. Ico gihe Uburundi bwaragabanije agaciro k'amahera y'amarundi gushika ku rugero rwa 38%, bituma ikigega FMI gica gitanga igice ca mbere c'ayo mahera kingana n'imiliyoni 62 z'amadolari. Mu rukurikirana rw'ibikorwa vy'ikigega FMI nicahengeshanije kurungika intumwa zitandukanye kumvisha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubandanya agabanya agaciro k'amahera y'amarundi gushika uko amahera y'agaciro avunjwa ni banki BRB vyegerane cane nuko bavunja ku masoko yigenga, ariko ntibabikora gushika ikiringo yahawe kimuheranye. Nuko amasezerano yo kubandanya bahabwa ayo mahera y'ingurane yataye agaciro. Gushika ubu nkuko tubisoma muri ico kinyamakuru, imiliyoni hafi 200 ikigega FMI kitari bwatange kikazoba kitazoyatanga. Ibi rero kubw'abayaze n'ico kinyamakuru ngo ntibije bitangaza leta y'u Burundi kuko igihe bari barahawe bari bakizi, gusa ikigaragara ngo nuko ingaruka zitari zike z'iyo ngingo zigiye kwibonekeza mu gihe kiri imbere. Iyindi ngaruka ikomeye nuko imfashanyo Uburundi bwahora buhabwa ni banki y'isi yose yari ifise aho yihuriye n'ayo masezerano yari hagati ya leta ya Gitega n'ikigega c'isi FMI, nayo itazobandanya itangwa. Abanonose bijanye n'ubutunzi bakurikiranye vy'aya masezerano rero bamenyesha ko uyu mwaka wa 2025 ku Burundi uzobugoye mu bijanye n'ubutunzi mu gihugu ata amafaranga y'agaciro ndetse ata n'igitoro bigirira.